Ubu haraciye hafi amezi 2 n'inusu Elie Ngomirakiza asanzwe ari umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi abuzwe irengero ryiwe. Aho Elie Ngomirakiza yarahejeje gupakiza amatafari hariya mu Maramvya aho nyene muri komine ya Mutimbuzi, amatafari yateza kucajana mu Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Hanyuma mu gihe yari muri iyo beni ari kumwe n'umushoferi n'abandi babiri, niho imodoka igiye kwegereza hajya kuri Shanik kwibarabara rya Bujumbura Gatumba. Imodoka yabona hariho ipikipiki iriko irayikurikira, ipikipiki imera nk'irenganye ihagarara imbere yayo, ya kamyo nayo irahagarara. Ubwo nyene haca haza imodoka kamyonete yo mu gisirikare. Imodoka yarimwo abantu bambaye impuzu z'igisirikare, ariko kandi hariho n'abandi bamenyekanye bari bayirimwo. Imodoka izwi n'imparati yayo vyatanzwe birashigwa ahabona. Abari muri iyo modoka bavamwo baca bururutsa Elie Ngomirakiza bamwinjiza muri iyo modoka ibiragiye. Amakuru twarose Ndondeza nuko iyo modoka yabandanije uko yobigiye muri quartier asiatique, ariko rero igeze batubwiye tigeze hajya arakabarabara kaca kaduga kuri lycée du lac, niho yacihagarara ngo Elie bamukuramwo bamwinjiza mu yindi modoka kamyonete double cabine yera y'ibiyo bitabona, ngo iyo nayo icitera yiruka ija mu gisagara ca Bujumbura. Kuva iyo modoka igiye gushika ubu nta gakuru ka Elie Ngomirakiza. Hari amakuru amwe yatubwiye ko ku mugoroba uwo musi nyene iyo modoka bo barasuye kuyibona itera ija mwibarabara ryo ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ibandanya ngo amaja mw'ishamba rya Rukoko, marayo umwanya utari muto ngwiza kuvayo mu gihe ca 4 y'ijoro. Ayandi makuru yashoboye gushikira mbere n'abiwe na makuru yavuye mu begereye kuri w'ikambi y'amajana 212 ari icungera mu Rukoko, witwa Lieutenant Colonel Ndayishimiye, ari nawe asanzwe agendesha ya modoka yarimwo abafashe Elie Ngomirakiza. Abo rero amakuru yavuye muri abo bantu avuga ko Elie Ngomirakiza yoba yaragandaguwe agahambwa ngaho mu Rukoko. Ikitubabaza muri vyose n'ingene abategetsi b'u Burundi bagumye bamenyeshwa aya makuru, ariko muri ico kiringo cose bigumiye mu gacerere. Aha no kwibutsa ko umugambwe CNL wonyene wasohoye itangazo ubaza uwabo iyo yagiye. Inzego zitandukanye mu gipolisi, muri CNDH, mu gisirikare no mw'iperereza zose zaramenyeshejwe ibugwa irengero rya Elie Ngomirakiza. Nta mutegetsi n'umwe w'u Burundi arigeragira ico avuze kuri ivyo bintu. Muri FOCODE no muri Ndondeza, Elie Ngomirakiza yari umuntu tuzi cane, n'umuntu yatabarije abantu benshi gose, abagiye barafatwa bakabugwa irengero hariya mu za Maramvya, abantu bagenda banyuruzwa canke bagahagarikwa bidaciye mu mategeko. Twebwe twamufata nk'umuntu w'akarorero, twamufata kandi nk'umuntu haranira agateka kazina muntu. Nico gituma izina ryiwe tudashobora kuryibagira, kandi tuzobandanya kubaza Elie Ngomirakiza iyo bamushize, nkuko tuba tunabikora ku bandi bagenda barafatwa bakabugwa irengero ryabo.